Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti zacu, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Inama nshingamateka y'u Burundi iriko iriga ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza. Tukeneye kubona nk'ubu uya yuko hatowe budget d'austerité, no kuvuga budget yo gutubika abavubi. Nitubone amamodoka 90 agendera inyuma y'umuntu umwe y'umugabo umwe. Uyo ni Gabriel Rufyiri ayobora ishirahamwe Olicom rishinzwe kugwanya ruswa n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu, yakurikiranye ivyo biganiro mu nama nshingamateka. Leta zunze ubumwe za Amerika yaguye ibihano ku Burusiya, ku bandi bantu n'ibigo birenga 300 bafise ibikorwa bifasha Uburusiya mu ntambara zabwo no guhunga ibihano. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yavuze ko indege z'intambara z'Uburusiya zarashe igisagara avukamwo Chari mu majepfo ya Ukraine, zica abantu 8, abandi 21 barakomereka. Amato y'intambara y'Uburusiya yashitse mu gice c'inyanja kigenzurwa na Cuba imbere y'imyimenyerezo itegekanijwe ku basirikare b'ibihugu vyompi muri Caraïbe. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi muza gushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarayavuguruye guverinoma ye ashyiraho abaminisitiri bashya muri minisiteri zirimo iy'imari n'igenamigambi, y'umutekano mu gihugu, y'ububanyi n'amahanga, y'abakozi ba leta n'ibidukikije. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe mu Rwanda, ijwi rya Amerika yabonye ryerekana ko minisitiri Vincent Biruta wari ububanyi n'amahanga yahawe minisiteri y'umutekano mu gihugu, mu gihe Olivier Nduhungirehe yahawe minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Murangwa Yusufu wayoboraga ikigo cy'ibarurishamibare niwe wahawe minisiteri y'imari n'igenamigambi, hasimbura Uziyirengagije Imana kugeza ubu utahawe indi mirimo nk'uko bigaragara kuri iri tangazo. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko abantu 80 bapfuye bazize impanuka y'ubwato hafi y'umurwa mukuru Kinshasa. Oriane Tangishaka nibyo atubwira. Umukuru w'igihugu ca Kongo yasiguye ko iryo sanganya ribaye irya mbere rikomeye mu bihe vya vuba muri ico gihugu, ahasanzwe hibonekeza ubwato bwunguruza abantu burenza igitigiri cabo bwategerezwa gutwara. Ubwo bwato bwari butwaye abantu 271 bugana Kinshasa, aho bwagira ibibazo vy'imoteri nk'uko Radio Okapi ikorana na ONU yabitangaje, ivuga ko vyavuzwe na Ren Maker, komisere ajejwe inzuzi mu karere ka Mushi aho iryo sanganya ryabereye. Maker yongeye avuga ko hitavye Imana abantu 86, abandi 185 barashobora koga ibirometero 70 gushika ku kivuko. Ni nyuma yaho ubwo bwato bwagize ivyo bibazo vy'imoteri buhejeje guseka inkombe z'uruzi. Mu itangazo rya Presidansi ya Kongo, Felix Tshisekedi atangaza ko ubwo bwato bwibiye mu ruzi rwa Kwa ku munsi wa mbere mu ntara ya Mai-Ndombe. Leta zunze ubumwe za Amerika yaguye ibihano ku Burusiya, ku bandi bantu n'ibigo birenga 300 bafite ibikorwa bifasha Uburusiya mu ntambara zabwo no guhunga ibihano bufatirwa. Minisiteri y'imari ya Amerika yatangaje ko urwo rutonde ruriho ibigo byo mu Bushinwa, Uburusiya, Turukiya na Emirates Zunze z'Abarabu. Minisitiri w'imari wa Amerika Janet Yellen yavuze ko ibihano byafatiwe Uburusiya uyu munsi bizazahaza amasoko yabwo yari asigaye bwakuragamo ibikoresho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yavuze ko Amerika izakomeza kwiyambaza uburyo ifite kugira ngo ikumire Uburusiya kugera ku bukungu bw'amahanga ngo bwifashishe mu gushyigikira intambara zayo. Yavuze kandi ko bazaguma gufunga amayira ashyigikira ikorwa ry'intwari igisirikare cy'Uburusiya gikoresha mu ntambara bwashoye kuri Ukraine mu rwego rwo kugira ngo buzikore bibuhenze. Kuva intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine itangiye, Leta zunze ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano abantu n'ibigo by'ubucuruzi by'Uburusiya bigera kuri 400. Washington, ijwi rya Amerika. Amato y'intambara y'Uburusiya yageze mu gice cy'inyanja kigenzurwa na Cuba mbere y'imyitozo iteganijwe muri Caraïbe ingabo z'ibihugu byombi. Bamwe babona iyi myitozo nk'uburyo bw'Uburusiya bwo kwerekana ingufu zabwo mu gihe hakomeje kutumvikana ku byerekeye inkunga iterwa igihugu cya Ukraine. Ingabo za Leta zunze ubumwe za Amerika zirakeka ko imyitozo izaba irimo amato y'intambara n'ayandi ayaherekeje bishobora kuzahagarara muri Venezuela muri urwo rugendo rugana muri Cuba.
Uburusiya bumaze igihe kirekire bucuditse na Venezuela na Cuba, kandi amato yabwo n'indege zabwo by'intambara bijya bigaba ibitero muri Karayibe. Gusa iyo myitozo ibaye hashize ibyumweru bitagera kuri 2 Perezida Joe Biden yemereye Ukraine gukoresha intwaro zatanzwe na Amerika kurasa imbere mu Burusiya mu rwego rwo kurinda umujyi wa Kharkiv, wa kabiri mu bunini muri Ukraine. Icyo gihe Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko uko Amerika y'intwara abanzi b'Uburusiya ari nako nabwo bwaziha abanzi ba Amerika. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu yabwiye inteko ishinzwe umutekano ku isi ko abaturage ba Korea ya ruguru babayeho mu muruho wa buri munsi kandi nta cyizere bafite. Ubushinwa n'Uburusiya byagerageje gutambamira iyi nama kugira ngo itaba, ariko birananirwa iraba. Iyi nteko igizwe n'ibihugu 15 iheruka kuganira kuri iki kibazo mu kwezi kwa munani umwaka ushize, ari nabwo bwari ubwa mbere kivuzweho kuva mu mwaka 2017. Uburusiya n'Ubushinwa bivuga ko komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu ifite icyicaro i Geneve mu Busuwisi ariho ibibazo bireba uburenganzira bwa muntu byagombye kuganirirwa. Gusa Volker Turk ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU yabwiye inama ishinzwe umutekano ku isi ko nta watandukanya ibibazo by'uburenganzira bwa muntu biri muri Korea ya ruguru n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano ku isi. Akenshi Korea ya ruguru ikunze guhakana ibyo ishinjwa byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kuva mu mwaka 2006 iki gihugu kiri mu bihano kubera gahunda zacyo zo gucura ibisasu bya kirimbuzi. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko indege z'intambara z'Uburusiya zarashe umujyi avukamo wa Reh mu majyepfo ya Ukraine zikica abantu 8, abandi 21 bagakomereka. Zelensky yashyize ku rubuga video yafashwe n'abakozi b'ubutabazi yerekana umugabo bari batwaye kuri burankare abakora akazi ko kuzimya umuriro bahanganye n'ibirimi by'umuriro n'umwotsi wacucumukaga mu mazu yasenywe. Muri ayo mazu yasenyutse harimo ibiro n'iyari ituwemo. Hagati aho abategetsi b'Uburusiya bo mu karere ka Belgorod baravuga ko ibisasu byarashwe n'ingabo za Ukraine byahitanye umuntu umwe bigakomeretsa abandi 3. Guverineri w'intara ya Belgorod Vyacheslav Gladkov yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ibyo bisasu byaguye mu mujyi wa Shebekino uri hafi y'umupaka wa Ukraine. Yavuze ko byangije amazu aturwamo. Mu murwa mukuru wa Ukraine naho abategetsi batangaje ko Uburusiya bwarashe ibisasu byo mu bwoko bwa misile ziraswa kure. Sergei Popko kuri ubuyobozi bwa gisirikare muri Kiev yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ingabo za Ukraine zifashishije intwaro zirinda ikirere cy'icyo gihugu zigashwanyaguza izo misile zose, kandi ko amakuru y'ibanze yerekana ko nta byangiritse. Ibi bitero byabaye hashize umunsi Perezida Zelensky hagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko y'Ubudage Bundestag avuga ku mateka maremare y'intambara yatumye abanyaburayi batagira amahoro. Mubandanye kumviriza radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudushikira ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inama nshingamateka y'u Burundi iriko iriga ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 na 2025. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politike arizera ko itegeko rigenga amafaranga igihugu c'u Burundi kizokoresha muri ico kiringo rizoshimikira cyane ku bintu bifitiye akamaro abanyagihugu. Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishirahamwe Olicom gishinze kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu, yakurikiranye ivyo biganiro, yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije aho ivyo bikorwa bigeze. Ibikorwa bimaze iminsi nk'itandatu bitanguye, ariko n'ibikorwa byategerezwa kuba byatanguye itariki za mbere z'ukwezi kwa kane, ukwezi kwa Ndamukiza, nk'uko ibwirizwa shingiro mu ngingo yayo y'181 itegeka leta yuko iteza kuba yashikanye integuro y'iryo tegeko mu nama nshingamateka, ariko bayishikanyeyo itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Murumva rero ko ivyo bintu bidashoboka yuko byama biriko biracegwa, narya tuzi neza yuko iryo tegeko ari tegeko rihambaye cyane, arico gituma ibwirizwa shingiro ryashinze amezi 3 yo kuryiga. Mugabo muri leta urumva ko barizanye mu n'amashinga amateka hasigaye indwi zitarenga 3 kugira ngo baritore. Mugabo ivyo nibabigira kubera ari bijuju, ni
ukugira ngo ntibashobore kuboneka umwanya kugira ngo baryige neza. Rero mu ncamake ubu turi mu kintu bita budget programme. Iyo budget programme rero ubu imigambi yose itegekanywa ibanza kwigwa neza magaca bishirako amafaranga. Ivyo rero mugabo kubera umwanya bari muto ntibafata umwanya wo kuvyiga, rero bigaca bigorana gose. Nico gituma twebwe tubona ko vyacerewe gose, ariko tuko tubagerageza tubikurikirana kuko twebwe nk'amashirahamwe yigenga ubu yatowe ikintu bita budget citoyen, ni ukuvuga budget y'abanyagihugu, ni ukuvuga irimo mw'ivyo abanyagihugu bipfuza. Ivyo mumvuga ko abanyagihugu bifuza ibintu mushira imbere nibi nk'ubu mwa kino kiringo turakeneye kubona mw'iyi nteguro y'itegeko iriko irategurwa niyamara gutorwa ntidusubire kumva ngo hakenye imiti, hakenye ifumbire, hakenye ibitoro, hakenye inzoga. Ivyo rero leta igomba gukora uburyo bwose bushobora kugira ngo ivyo bibazo bihari bihanze abanyagihugu ngo umwimbu wabuze. Tukeneye kubona nk'ubu yuko hatowe budget d'austerité, ni ukuvuga budget yo gutubika abavubi. Ntitubone amamodoka 90 agendera inyuma y'umuntu umwe y'umugabo umwe, usanga umuntu umwe inyuma ziwe hari amamodoka 20-30 mu gihe abanyagihugu bose bakenye. Ivyo bintu ntibishoboka. N'ubu dufise budget y'amamiliyaridi 4,550. Ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga menshi cyane, kandi ayo igice kimwe kiva mu makuru n'amategeko y'abanyagihugu, ikindi kikaba amadeni, ikindi kikaba kimwe bita amafaranga yo kuzibira ikinogo y'ingurane. Ivyo murumva neza yuko ari ibintu bidasanzwe. Twese tuza guterera kugira ngo igihugu cyacu ntikizabe gisanga cyagize ibibazo byinshi, kubera leta igomba itora amafaranga yo kubaho kwayo kwa misi yose, mugabo ntitora amafaranga aja mu bintu vy'imigambi yo kuzodwiza umwimbu. Turetse ivyo vyifuzo murafise mu mashirahamwe yanyu, murafise ubundi buryo bwo kuremera abategetsi kugira ngo bashira imbere imigambi mwifuza irimo iyo migambi nk'uko mvuga ya budget citoyen? Mu bisanzwe ibiro vy'umukuru w'igihugu vyari vyadutumye ko, kandi amazu dusumira n'ubwo nyene yari yabisabye, turagirana inama nabo baremera yuko tuzoshobora guterera biciye muri ico kintu bita budget citoyen. Ivyo rero twarabikoze muri leta, mugabo tubikora dusa nk'uko umengo ntibashaka ko tubikora, kuko ntibadutumye ko. Twaherutse badutuma ko mu biro vy'umukuru w'igihugu, mugabo ntitwigeze dusubira gukorana mu ma ministère sectoriel. Mugabo inyisho baduhaye batubwiye ngo ni ukubera ngo umwanya ari muto. Kandi uraze kirya kete ritangura gitwa leta do cadrage budgetaire ryabonetse itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024. Mugabo murumva neza yuko uwo mwanya wose bariko barategura nabo ntibajyama no kuryama n'ivyo. Mugabo umuntu aca yibaza ikibazo, kubera iki bicegwa kandi hari umwanya uko bobikora hakiri kare. Mu bisanzwe itegeko ritoza kuba ryashizweho igikumu n'umukuru w'igihugu itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo ritangure gukora itariki 1 y'ukwezi kw'indwi, niko amategeko avuga. Natwe tuguma dusaba tuti leta nigerageze ishira imbere ibibazo bihambaye nk'ibi bijanye n'ubuzibazo ibibazo abanyagihugu biba hanze, ibibazo bijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro, kuduza umwimbu kuri ibi dusanzwe dukenera cyane, ari ibintu dushora hanze canke turondera hano mu gihugu, ibintu vyo kuduza amashirahamwe ya leta asa ariko aratembagara. Ahandi naho leta y'u Rwanda yatangaje ko ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi ryabesheye ico gihugu ku bijanye n'ingene gifata impunzi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Ninahazwe arabidushikiriza. Kwa mbere w'inondwi igisata ca ONU cita impunzi ku isi cari cabwiye sentare nkuru y'Ubwongereza ko gifise ivyemezo vy'uko muri uno mwaka u Rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo RCR ivuga ko u Rwanda rwasubije mu bihugu kandi bashobora kugirirwa nabi. Ababuranira ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi RCR kuwa mbere babwiye kandi sentare nkuru y'Ubwongereza ko ivyemezo vy'abimukira indwi u Rwanda rwoba rwarirukanye mu mwaka uheze RCR yemeza ko ifise vyari bikwiye gutuma Ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda, kuko kubarungika mu Rwanda kubwa RCR bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda nago rubarungitse mu bihugu bibakorera amabi arimwo kwicwa no kuborezwa igufa. Itangazo leta y'u Rwanda yasohoye biciye mu biro vy'umuvugizi waryo rigira riti
RCR irabesha. Iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'Ubwongereza, ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira muri Afrika barimwo abo muri Libya. Ibiro bivugira leta y'u Rwanda bibandanya kuvuga ko ico batahuye ari uko mu bimukira RCR ivuga ko u Rwanda rwirukanye harimwo umugabo ibirwa vya Seychelles vyimye ubuhungiro, mu nyuma RCR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu gihugu c'u Rwanda. Muri iryo tangazo leta y'u Rwanda icibandanya igira iti RCR nigeze itugisha inama imbere yo gufata ino ngingo, nta biganiro na bimwe vyigeze biduhuza nayo kuri ino dossier. U Rwanda nta makuru arenzaho rwavuze ku vyerekeye uwo mugabo ibirwa vya Seychelles vyoba vyarimye ubuhungiro. Kuri uno murongo nyene u Rwanda ruca rubandanya gusigura ko aka ari akarorero kamwe muri twinshi ico gihugu gifata nk'amarementanya yuzuye ibinyoma gikorerwa na RCR. Ibindi vyagirije u Rwanda rwita ibinyoma rwagarutse ko mu itangazo ryago ni vyerekeye umurwi w'abarundi. RCR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro, u Rwanda rukavuga ko abarundi RCR ivuga yuko rwimye ubuhungiro batigeze babusaba, ahubwo barenze ku mategeko agenga abinjira n'abasohoka muri ico gihugu. U Rwanda ruti ibi ni nko kwiha amenyo y'abatwenzi, kuko hari ibihumbi n'ibihumbi vy'abarundi u Rwanda rwahaye ubuhungiro kandi baratekaniwe. Ijwi rya Amerika ntitwashoboye kuronka abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira ngo tubasabe umuco utomora umurwi w'abarundi bavugwa muri ino nkuru n'amaherezo ya wa mugabo twari tubabwiye yoba yarimwe ubuhungiro muri Seychelles. Ikindi u Rwanda rugaruka ko mu itangazo ryago n'abantu baza mu Rwanda bafise uburenganzira bwo kuba mu bindi bihugu ariko badafise impusha zibemerera kuza ku butaka bw'u Rwanda nka ba mukerarugendo, ntibanasabe kandi ubuhungiro. U Rwanda aha rukavuga ko iyo aba bantu nk'aba basubijwe inyuma bidakwiye kwitwa refoulement, imvugo RCR yakoresheje mu gutanga ingero z'abimukira birukanywe. Kuri no ngingo u Rwanda rugaca rwisigura rushimangira ruti turabisubiyemwo utusi uturorero dukwiye gushirwa mu murwi wo kwirukana impunzi. Twabivuze akatari gake, u Rwanda ntitwirukana abarondera ubuhungiro. U Rwanda rusozera itangazo ryago ruvuga ko ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi RCR ryigenza nk'iririko ritesha agaciro umutekano wago mu butungane bw'Ubwongereza. Ibi u Rwanda ruvuga ko rutabitahura kuko hari amasezerano yamaze gusinywa yemeza ko bamwe mu bahunga intambara bashobora kuzihungira mu Rwanda nk'igihugu gitekanye. Bagenzi bacu bakorera itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters bavuga ko barondeye RCR mu Rwanda kugira ngo itange umuco ariko yashimye kutagira ico ivuze. Hagati aho sentare nkuru y'Ubwongereza isa nk'iyafashe nka nkama ibimenyetso yahawe na RCR. Ku munsi wa mbere iyo sentare yasavye igisata ca ONU citaye impunzi ku isi RCR gutanga ibindi bimenyetso vyo guha ubutungane bitarenze igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa gatandatu. RCR tukibutsa kandi ko yatanze ibimenyetso vy'ibanze ku munsi wa mbere aho yari yahawe umwanya wo kugira ico ivuga imbere ya sentare nkuru y'Ubwongereza ku masezerano yo kurungika bamwe mu bimukira b'ico gihugu mu Rwanda. Isoko ry'umwimbu wa kakao ribandanye kwiyongera cyane ku isi, bikaba vyatumye ibiciro biduga ku rwego rutari bwibonekeze. Yamara mu gihugu ca Cameroon nta mwimbu ukwiye ukiboneka mu karere k'ubumanuko bushira uburengero kahoze ari kigega ca kakao. Ivyo biterwa n'intambara yabangamiye ibice vya Cameroon kuva mu mwaka wa 2017 igatuma benshi mu barimyi bava mu vyabo. Iyo nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika tuyigezwaho n'umunyamakuru Temistokle Mutijima. Kuva mu myaka 3 ishize Tifu Victorine n'umuryango we bahungiye Buea, umurwa mukuru w'akarere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni. Yahoze ari umuhinzi wa kakao mu gace ka Muyuka gaherereye mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Buea, kandi icyo gihingwa nicyo cyari gitunze umuryango ugizwe n'abantu 5. Icyakora ubwo intambara yateraga, umurima we n'inzu byarashenywe, ibyatumye we n'umuryango we bahungira Buea ahagerageza kuba gahenge. Yumva ababaye ko ibiciro bya kakao byazamutse ndetse akifuza gusubira mu buzima yahoranye. Habuze gato ngo mbure ubuzima ubwo ibi byatangiraga. Ubu rero narazibukiriye, sinakomeza kubitekerezaho mu gihe nabasha kujyayo.
iyo rero niyo mpamvu ndumva iby'ibyo biciro ariko sinshaka kubitindaho kubera ko mbitekerejeho cyane n'ubundi sinabasha kujyayo nta samu nkifite rero nshiriramo imbere nkigumira aha. Kubera izamuka ry'ibiciro bya kakao bamwe mu bahinzi barimo kwihutira gusubira mu masambu bari bamaze igihe barataye. Sekisi Enye arimo kugerageza kuvugurura imirima ye yo mu gace ka Mundoni mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Arateganya no gutunganya indi mirima mishya mu cyizere cy'uko ibiciro bya kakao bizakomeza kuzamuka. Hari imirima nari nararetse guhinga kubera igiciro gito n'ifumbire yari ihenze, aho nabonaga ibyo nshora n'ibyo nunguka ntaho bihuriye, narahombaga. Umwaka ushize nkibona ibiciro bitangiye kuzamuka rero nagiye muri iyo mirima nkora uko nshoboye ngo nongere kuyikorera. Biturutse ku ntambara ikomeje kwibasira amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni, benshi mu bahinzi barahunze. Ubu aka karere kahoze keza 43% by'umusaruro wa kakao, kakaba ari nako kezaga nyinshi mu gihugu, ntikabasha no kugeza kuri 1/4 cy'uwo musaruro. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Business in Cameroon gikorera kuri murandasi, mu gihembwe cy'ihinga cya 2022-2023 Kameruni yagize igabanuka rya 11.2% ku musaruro wa kakao. Nyirabayazana w'iryo gabanuka hanini ni umutekano muke mu karere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba. Urwego rushinzwe ubuhinzi bwa kakao n'ubw'ikawa muri Kameruni rutangaza ko abantu barenga 500,000 bakesha amaramuko iki gihingwa cya kakao. Ikiro kimwe cya kakao cyahoze kigura $1 ry'Amerika, ariko uyu munsi kigeze ku $9, igiciro cya mbere kinini kibayeho muri iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati. Guverinoma iragira abahinzi inama y'uko bakoresha amafaranga bavana mu ntete za kakao zibasha kuboneka ngo barwanye ubukene. Twasanze izamuka ry'igiciro cya kakao ritarimo kujyana n'izamuka ry'imibereho y'abahinzi. Abantu barabona amafaranga bagatangira gushaka abagore benshi no kwinywera inzoga bagasinda, ntibashora mu mirima yabo, ibizabatera kugira hazaza habi kubera ko ibiciro bya kakao bishobora kumanuka kandi imibereho yabo ntizaba yarazamutse. Rero turashaka gukorana n'amakoperative ya kakao ngo twigishe abahinzi uburyo bakwizigamira cyangwa bakayashora mu bindi byunguka. Bagatekereza bati mu gihe ibiciro bimeze neza niki twabika ku ruhande ngo tubashe kugura imiti ku bwinshi, ifumbire ku bwinshi, tugura ibikoresho byinshi ku buryo naho ibiciro byagabanuka twaba twifitiye ishyingu rizadufasha gukomeza kubaho neza. Guverinoma ivuga ko kuva umwaka w'2024 watangira, umusaruro wa kakao muri aka karere ugenda wiyongera ugana ku kigero wahozeho mbere y'intambara, bitewe n'uko abahinzi barimo gutahuka ku bwinshi. Bakizera ko abahinzi bazashora mu mirima yabo, hanyuma aka karere kagasubirana umwanya wa mbere kahoranye mu buhinzi bwa kakao ku rwego rw'igihugu. Mu nkuru zijanye n'ivyerekeye amatora yo muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, politiki y'imigenderanire n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izogira iyihe shusho haramutse hatsinze Joe Biden canke Donald Trump? Thomas Kamirindi aratubwira ibindi. Amatora y'amajonjora imbere mu ishyaka ry'abarepublikani yabaye kuva ku itariki ya 15 y'ukwa mbere uyu mwaka kugera ku ya 4 y'uku kwa gatandatu. Trump yarayatsinze, yegukanye intumwa 2,231. Yari yararangije kubona izangombwa 1,215 mu kwa gatatu gushize. Bazamwimika ku mugaragaro nka kandida mu nama kaminuza y'ishyaka ryabo convention izakoranira i Milwaukee, umujyi wa mbere mu bunini muri leta ya Wisconsin, kuva ku itariki ya 15 kugera ku ya 18 mu kwa karindwi gutaha. Amajonjora y'imbere mu ishyaka ry'abademokrata yo yatangiye ku itariki ya 23 y'ukwa mbere gushize, yarangiye ku itariki ya 8 y'uku kwa gatandatu. Biden niwe wayatsinze, abona intumwa 3,886. Nawe yari yararangije kubona umubare wa ngombwa w'1,975 mu kwa gatatu gushize. Bazamwimika ku mugaragaro nka kandida w'ishyaka ryabo mu nama kaminuza yaryo izaba kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 mu kwa 8 gutaha i Chicago, umujyi wa mbere utuwe kurusha iyindi muri leta ya Illinois. Muri make, Biden na Trump nibo bazahagararira amashyaka yabo mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha.
bongeye guhura nko mu bihumbi 2020. Ni ubwa mbere mu myaka 70 ishize abakandida babiri bahuriye mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro ebyiri zikurikiranyije. Kuba uzatsinda uwo ari we wese, politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza kugira ku isonga ibibazo bitatu by'ingutu, ari byo intambara yo mu burasirazuba bw'isi hagati ya Isirayeli, Hamas, Hezbollah, Abahuti na Irani iri inyuma y'iyi mitwe yose, intambara mu Burayi y'Uburusiya bwateye Ukraine no guhangana n'Ubushinwa. Kuri Biden, manda ye ya kabiri izakomeza kugendera ku mahame amwe nk'ayo muri manda ya mbere, kureba uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeza kuyobora isi n'ubufatanye n'ibindi bihugu. Leta Zunze Ubumwe izahatana kandi izahatana n'ingufu nyinshi, izayobora n'indangagaciro n'imbaraga zayo zose. Tuzahagarara ku bafatanyabikorwa bacu no ku nshuti zacu. Mu byo guverinoma ya Biden izibandaho naramuka atowe, nk'uko Jake Sullivan umujyanama we mu by'umutekano abisobanura, harimo gahunda zo gusonera cyangwa korohereza amadeni ibihugu bikennye, gufatanya n'imiryango mpuzamahanga mu byo kuvugurura imikorere y'amabanki ku isi no gushora imari mu bikorwa remezo ku isi. Major initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise of unlocking resources for the umugambi w'imena ni ugufatanya n'inteko ishinga amategeko Kongre kugira ngo tugere ku byo twasezeranije ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byo kubiha mikoro. Ntitwakubaka gusa imihanda hariya kugira ngo bidufashe kubona ingufu zidahumanya ikirere. Tugomba no gushyira amafaranga mu rwego rukomeye rw'ubuhinzi bwa Afurika, kurubonera isoko no kurufasha gutsura ikoranabuhanga. Umwe mu mishinga yo kubaka imihanda Sullivan avuga harimo uwa gari ya moshi witwa umuyoboro wa Lobito uhuza Zambia, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biri mu migambi yo guhangana n'Ubushinwa bugenda bugwiza ingufu hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri Afurika. Trump we naramuka atsinze avuga ko azashyira imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha iterambere mpuzamahanga, ibyo yita America First, ni ukuvuga Amerika mbere ya byose. Gukora ku buryo Amerika ikungahara, igira umutekano, ingufu, ishema n'ubwiza bitigeze bibaho kugeza ubu. Ndatekereza ko tuzabigeraho. Umugambi wa Trump ariko ntusobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izifungirana. Ikigo cyitwa America First Policy Institute, AFPI mu magambo magufi, gishamikiye ku bikorwa bye byo kwiyamamaza, kivuga ko manda ya kabiri ya Trump izatera inkunga Isirayeli ititangiriye itama, izafasha Ukraine yishyiraho amananiza, izashyira kandi ingufu nyinshi mu guhangana n'Ubushinwa. Niko Chad Wolf abisobanura. Wolf ni umuyobozi nshingwabikorwa wa AFPI, yigeze no kuba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ku bw'ubusigire muri guverinoma ya Trump. Ibyo ni byo bintu bitatu guverinoma yitwa Amerika bwa mbere iyo ari yo yose izibandaho, ariko ishakisha amahoro biciye mu mikomerere y'igihugu. Gusa rero uzatsinda wese, yaba Biden yaba Trump, azasanga politiki y'ububanyi n'amahanga itari mu bihangayikishije ku isonga abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushakashatsi bwose bukorwa muri iki gihe bwerekana ko ibibateye impungenge ari ubukungu, ibiciro byiyongera ku isoko, ibibazo by'abimukira, iby'ubujura n'iby'urugomo n'ubwicanyi. Ni ngaha turangirije amakuru twabateguriye muri kano kanya. Dushimira bagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo ashobore kubashikira. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru yarahagariwe na Frederic Nkundikije. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubifurije amahoro y'Imana.